ishirahamwe ryishinze guharanira agateka ka zina muntu no gushigikira abaharanira agateka ka zina muntu mu bikorwa vyabo yitwa ESDDH mu mfunyapfunyo. Twagarutse cane kwigaruka ry'abaharanira agateka ka zina muntu baherutse gupfungwa bagiye mu nama bari batumiwemwo, hanyuma bagahagarikwa ku kibuga c'indege ca Bujumbura ata mvo zifadika ziboneka zitumye bahagarikwa, kuko nta mutekano w'igihugu bari bahungabanije. Abo baramaze ukwezi kurenga rero mu mvuto, ni Sonia Ndikumasabo na Emerusabe Marie, bose bo mw'ishirahamwe ry'abakenyezi b'abacamanza bita Association des femmes juristes du Burundi, hamwe n'abandi batatu: Audace Havyarimana, Silvana Inamahoro na Prosper Runyange bo muri Association pour la paix et les droits de l'homme. Bagifatwa, sentare y'intango ya Ntahangwa yabaciriye igihano co kuja muri co gupfungwa. Barapfungwa, ariko nyuma yaho igitumye dusubira guhaguruka kandi na sentare isubiramwo imanza ya Ntahangwa ubu nayo yemeje yuko babandanya bapfunzwe kandi bidaciye mu mategeko. Yaba Association des femmes juristes du Burundi et les droits de l'homme zose zisanzwe zikorera ku gataka k'u Burundi kandi birekuwe n'amategeko. Rero uyu munsi gufata abantu batumiwe mu nama ukabashira mu mvuto, ni wa mugambi w'igihugu wa leta y'u Burundi n'ubucamanza, reka mvuge ubucamanza buyikomokako, bwihaye intumbero yo guhoza abantu bose bari mu nzira yo guharanira agateka k'abarundi, kugira ngo babeho batekanye, babeho biciye atawanja wangura ataco binona. Kubagumiza mu mvuto n'ingingo yafashwe na sentare y'intango ya Ntahangwa, yongera iremezwa na sentare isubiramwo imanza ya Ntahangwa. Ni ibintu bidasiguritse, bidasobanutse, kuko ikibanza c'abaharanira agateka ka zina muntu mu gihe bafasha ahubwo leta kugira ngo abantu babeho batuje, babeho batekanye mu vyabo no mu babo, babe mu gihugu cabo nka bene co, atari gufatwa nk'abantu umengo ntaco bagifise mu gihugu iwabo, nta burenganzira bafite bwo kuba mu gihugu iwabo batuje. Iyo niyo ngendo y'umugambwe n'ubutegetsi buhari uyu munsi vyafashe. Ikibanza cabo rero ndihaye muri prison, nubwo bisa n'ivyabaye umugenzo kuri bo. Kuri izo mvo zose rero hariho ivyo dusaba, na cane cane duhereye kuri leta y'u Burundi, guhagarika itoteza no guhagarika abantu bidaciye mu mategeko, iterabwoba, na cane cane ku bantu baharanira agateka ka zina muntu, cane cane ku bantu bubahuka bakavugira abandi, kuko uyu munsi aho tugeze kure. Ikibanza cabo nticari mw'ibohero, ahubwo bari bakwiye gushimwa, kuko intererano yabo mu kugira ngo abanyagihugu babeho batuje yari ikenewe, kandi barayikora. Ubutungane turabasaba yuko uburekura ataco burinde gusaba abo batanu bahagararira agateka ka zina muntu twavuze, kuvuga bw'ishirahamwe naryo rijejwe agateka ka zina muntu ku rwego rw'igihugu CNIDH n'ayandi mashirahamwe ya societe civile, turayasaba
gukurikirana hagufi ikibazo c'abo bantu bapfunzwe bazira ubusa, kuko ni ikibazo kitoroshe kandi kidasanzwe gisaba yuko baba hafi na cane cane mw'iyubahirizwa ry'amategeko muri ibi bihe abo bantu bapfunzwe. Ku mashirahamwe yandi mpuzamakungu turasaba cane cane muri rusange gukurikirana amategeko, iyubahirizwa ry'amategeko mu Burundi n'ihohoterwa rikorerwa abantu mu Burundi, kuko abantu benshi n'ayo mashirahamwe ari mu baribaza yuko ibintu vyoba bimeze neza mugabo bigeze kure, bigeze kure kuko ni muri ca gihugu ari ivyiyogora duhure ku rurimi mu kanwa uremye ico ndagukoze, muri make umuntu araryama ntabazi ko buca bivanye n'ivyo yiyumviye. Ivyo rero ni ibintu bitoroshe mu gihugu kirimwo abantu kandi batakeneye kwidegemvya. Hanyuma na cane cane bakurikiranire hagufi n'abandi bose iki kibazo c'aba bagariye hagati y'akazi na muntu muri ayo mashirahamwe abiri bafunzwe bidaciye mu mategeko, na cane cane bagwane kugira ngo abo bantu barekurwe vyihuse basubire mu miryango yabo. Biteye ubwoba kuko baratanze n'amafaranga y'ingwati umwe wese umuriyoni, ariko baranse barekura ngo babonane bidegemvya. Ntaho bariko baraja kuko imiryango yabo bari kumwe, nta gihugu bariko barahunga, ntaco biyagiriza, nta makosa bafite. Niba bari kure baburane bidegemvya nimba bakeneye kwegereza ubutungane, hanyuma batore iyo kosiyo yabo amurike baje mu miryango yabo, ibisigaye ntaho bariko baraja bazoguma bajya gukorwa. Igihugu ni cabo, twese turondera kukibamwo dutuje dutekanye. Kukibamwo rero nibaza yuko ari uburenganzira bwabo, uburenganzira bwabo butari mw'ibohero. Abandi barundi bose tubona bafungwa bazira ubusa.